turabana mu kice bariko baradukurikirana Agenda CV Mix kuri microphone hariya kuri kamera hariyo umwigeme bita Odimix Audrey iratwongeye hama nkuko muri kumubona ngaha turi ni kuri Van Beach ahari igitaramo kidasanzwe ku munsi w'ejo aho bukera abaririmbyi batandukanye bakomakomeye mu Burundi mu karere ngira no kwisi yes mvuze kwisi ntabwo nabanihenze kubera ko muri Music Live murabizi ko Kidumu he takes number 1 ariko kandi twongeye ko na Visual Love mubizi yuko ahageze hose arisigura kameme bihangange biro bizohurira ngaha zori kumwe n'abandi baririmbyi batandukanye aba DJs ni kibanza kimwe international cyo kuryoherwamwo unavuga ko ugerageje kuraba mu Burundi tuvuge mbere East Africa kugeza cyane mu mwanya mu bibanza biri impande kiyaga Van Beach takes number 1 ni kibanza ca mbere ciza gifise umucanga gifise everything kuko kumwe murabona murabona ko baririmbyi batandukanye ko baragenda bashika turi ku myiteguro yo kwakira igiteramo bazoduhereza ku munsi w'ejo turi ni kuri Van Beach kuwa gatanu igenekerezo rya kabiri z'ukwezi k'umunani 2024 niho iki giteramo kizoba kibashwaramo uyu munsi nkaba nagiriwe amahirwe yo kuba ndi kumwe n'umuyobozi mwishikira muri Van Business Company Group uwo bita Jamal mugabo benshi bamuzi ku izina rya Jam nkaba nashaka ko abaramutsa hama atubwire bimwe mu biri muri sishuko shobora kudutandukaniriza iyo tuvuze Van Business Company Group canke tuvuze Van Beach itandukaniro hama cababwira uko igiteramo gitunganije binashobotsa ruciye ku mayange kuri bimwe mu byo mu ma service ari ngaha binashobotse arashobora guca ku mayange muri zindi business ziri muri Van Business Company Group. Murakoze cyane ndabaramukije aha tukaba turi nkuko uzasanzwe wabahaye presentation je nitwa Nyawakira Jamal Patrick mugabo benshi bazi ku izina rya Jam nkaba ndi umuyobozi mwishikira muri Van Business Company Group ikaba ifise amashami ane hakaba ariyo Van Beach aho twicaye muri uyu mwanya Van Beach Resort tukaba dufise na Van Apartment namazu abantu bashikiramo ingenzi zitandukanye tukaba dufise na Van Car Service Center ni garage novuga moderne igezweho ikaba yari mu Kigobe tukaba dufise rero na Van Transport musanze muzi sinovuga byinshi muri Van imiduga ya Van rero aha turi ni kuri Van Beach Resort urabona ko ari beach imeze neza ni beach y'amateka benshi muri abantu baza kukura iki kiganiro benshi barahazi ariko no kongera yuko ahantu haryoshe cyane urumva ko ikiyaga ubwo umucumva umva akayaga n'abashakashatsi baratubwiye yuko kano kayaga kavura amafyigo rero tukaba dufise ahantu hatandukanye hariho ahantu h'umusenyi n'ahantu hari ubwatsi gazo hari gazo n'ahantu tugira imanza zitandukanye nkaba ndongera bakajyo kubabwira ko ejo dufise igiteramo citiriwe Akiwacu uravyumva citiriwe Akiwacu umva gitanga ishusho y'umuco w'igihugu cy'u Burundi voilà tukaba turi kumwe na Kidumu kamuzi ko ari gihanga mu muziki w'u Burundi wanashaka muri East Africa tukaza turi kumwe na Visual Love kari wa live tukaza turi kumwe na DJ Fernando na Magaba tupa Magaba nkabamagariye abantu kuzoza kudushigikira kandi tuzoryoherwa kukabe katavuna vraiment akabe katavuna tikisanzwe n'ibihumbi 50 ukaba ufise ibinyobwa bibiri vya Brarudi tukaza dufise VIP n'amafaranga 500 ku bantu bane ku meza kandi bakaba bafite uburenganzira bw'icupa rimwe ry'umuvinyo canke Heineken 10 na VIP rero abantu batandatu miliyoni gusa kandi harimo champagne icupa rya champagne umva rero ibindi rero novuga
n'ahantu ingenzi zikunda kuhagendera cyane, diaspora cyane kuko urumva turashamo ingufu kugira tuhamenyekanishe, tukaba tubashimira n'aba journaliste kungene mudasiba kudushigikira. Umva rero nivyo, hama iyo hoteli nirahera mugabo mu minsi iri imbere muzobimenyesha kandi tuzokwakira abantu batandukanye bumva bakunda ubuzima, kuko iki ni ikintu tora tubona hanze twiyumvire kuko iki tutokizana mu gihugu cyacu. N'ibibanza ubona bitari henshi, Van Beach irisa, je vous garantis ko umuntu wese abonye Van Beach agafoto ntagasiga agenda gapostinze cyane gose. Hama tubashimire ku muco muduhaye, nimba ari kindi tuzagukenera twongera tubabaze kubera ko abantu nibo baduha kajyo ko kugira tugishe tubabarije. Twebwe ku bwacu turabashimiye, tubibaza ko mushobora kwibandaniza imirimo natwe tukabandanya ibyacu. Murakoze cyane. Merci. Uko rero nariko ndabibabwira, murabona ko Van Beach ni kibanza cisa gifise ibintu utosanga handi. Urabona ko kubijanye no gufungura, ibijanye no gufatwa neza ku binyobwa, akayaga, usaka guteramira mu canga, usaka guteranira muri jardin. Cyo nibagira kubabwira yuko ko bafise imanza Van Beach irafise jardin ebana VIP iri ku rwego mpuzamakungu. Urabona ko ari ahantu kweri hari class hameze neza, ikibanza utapfa kusanga. Hama icyo urumva ikindi twashaka kugarukako naba baririmbyi bazabari ngaha, hazoba hari Vishu, hazoba hari Kidumu kwanza umwami wa live music, ibi birazo za Kenya hano hose Kidumu ageze murabizi ko bamwubaha, ni nawe inspiration y'abantu benshi bakora live music. Azoba ari kumwe na Vishu petit frère wiwe nkuko abyivugira. Hama kandi nibindi byinshi bizaba bihari, ibinyobwa, bifungurwa, everything. Ushaka kujya yawe, ushaka gufata akayaga kameze neza, nta kindi kibanza je mbona no kurangira. Merci. Nejo aho bukera kuwa gatanu tariki 2 z'ukwezi ku8 mwaka 2024. Ciao, nagira ngo tubasezere.